Bakunzi ba PITV turabaramukije aho muri hose kwisi abari mu Burundi, Afrika, Iburaya, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose tuvuga duti sangwa ikaze mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro c'akanovera nkuko twama tubaha ibiganiro vyiza bisukuye aho tugiye kubayagira ibijanye no kwahukana. Ikibazo gikomeye cyane uyu munsi ico benshi bita divorce. None amategeko yoba avuga iki kubijanye no kwahukana? Rero abubakana kenshi basezerana yuko bazobana akaramata, mbere bagahundwa imigisha yo kuzobana mu mahoro, umunezero ndetse no kuronka ibibondo. Ariko naho biruko biragaragara ko hariho igihushane kuko abo bubakanye bamwe ntibibakundira yuko bashitsa ivyo basezeranye imbere y'amategeko ndetse n'Imana. Ubushakashatsi burerekana yuko ubu ibitigiri by'abasaba kwahukana nabo bubakanye bikomeza kwiyongera cyane. Ukwahukana rero kwabubakanye canke divorce biva kuki? Mbega hoba hari amategeko agenga ingo n'imiryango kububakanye? Ni gute abubakanye bo kwitwara kugira birinde ugutandukana? Ngibi rero mu byo tugiye kubayagira kurabira hamwe. Umutumire wacu akaba ari Fabrice Nizigiyimana, akaba yize ibijanye n'amategeko. Inyuma yuko tubonye ku rubuga rwiwe rwa Facebook yandika ibijanye na divorce, natwe hano muri PITV vyadusabye yuko tumutumire kugira ngo abashe kudusigurira narijya muri kino gihe ukwahukana nkuko twamaze kubibona ibitigiri bibandanya byiyongera cyane mu kibano, kugira ngo atubwire byinshi rero aduhe umuco na kare kuko narijya yize ivy'amategeko. Reka ndamuha ikaze ntabishije amajambo n'amahoro. Amahoro cyane. Fabrice, karibu cyane muri PITV. Murakoze cyane. Ego wamaze kumva ibyo tugiye kurabira hamwe. Ndazi yuko kuri Facebook yawe mu minsi heze twarabonye wandika ibijanye no kwahukana divorce, uravuga amategeko abigenga, ukuntu abubakanye bo kwitwara, ariko byadusabye yuko tugutumira kugira ngo ubashe kutubwira byinshi kubijanye n'ivyo. Ikibazo ca mbere, burya iyo bavuze ukwahukana divorce, burya umuntu yokumva iki? Murakoze cyane. Nkuko mumbajije ikibazo kijanye na divorce, ariko mu nkundira ubwa mbere na mbere mbanze nivugo ndiwe. Kumbure twakuvuze ntaco, kumbure hariho ibyo tutoba twavuze wo tuha ku muco. Karibu. Abankurikira bashobora kuba bambonye ubwa mbere, nitwa mu mazina yanje niswe n'abavyeyi, nitwa Nizigiyimana Fabrice. Hama nkaba nagira amahirwe yo gukurikirana ibijanye n'amategeko mu rugendo rwanje rw'amashuri muri kaminuza. Hama nyuma yo kwiga kaminuza narabandanyije igice ca kabiri cyo muri master, nkaba ndiko nkurikira programme ibijanye n'amategeko nyene muri master en droit des affaires. Ego hanyuma y'ivyo naragize amahirwe yo kubandanya nkora ibijanye n'amategeko nyene, ngira ni nayo mpamvu kiri mu vyatumye mba hano hantu. Urumva ko mwivugiye yuko mwabonye bimwe mu bikorwa dukora ku rubuga rwa Facebook. Rero ngerageje kugira ko n'ikibazo mumbajije ukwahukana mu majambo make ni bikorwa n'abubakanye, ababiranye. Hama ni gikorwa n'umwe mu babiranye mu gihe iyo hari ibitagenda neza mu rugo. Aho ndashobora kuvuga nko mu gihe ukwahukana kuba kwavuye ku mvo iyi canke kanaka, kuko hariho ukwahukana kuratandukanye. Ari navyo naye guherako ukwahukana, hariho ukwahukana gushingiye mu kumvo, hariho n'ukwahukana kuvuye
mu mwumvikano w'ababiranye ico twakwita divorce pour consentement mutuel, ukwahukana kuvuye ku mvo kanaka niyo twita divorce pour cause déterminée. Rero ico ni igikorwa gikorwa umwe mu babiranye, hanyuma ico gikorwa kirafise ukungene gikurikizwa. Umuntu ntashobora kwiyadukiza ngo ngomba kwahukana ngo bikunde. Hariyo amategeko abitegekanya kandi birafise n'inzira vyose bicamwo kugira ababiranye bashobore kwahukana nk'uko nyemeje kubivuga. Rero ni igikorwa gica imbere ya sentare niyo iheza ikabumviriza, hanyuma isanze imvo zanyu zishemeye canke imburano zanyu mushikiriza imbere ya sentare zishemeye, iraheza igafata ingingo yisunze amategeko. Nk'ubu uravuga yuko abahukanye ariko bigeze kwabirana biciye mu mategeko aribo bahabwa divorce, naho nyine hariho ingingo mperekeza zivuye mu mategeko. Mbega ku bantu babana ariko batigeze baje imbere y'amategeko, umva amatati nayo ntabura mu miryango ugasanga baratandukanye, abo nabo tuvuga yuko bahukanye canke bagize divorce? Oya kuko urumva tumaze kuvuga ababiranye ni kuvuga kugira habeho divorce canke ukwahukana nuko haba habayeho mariage mu rurimi rw'igifaransa canke ubugeni. Ego, hanyuma iyo bamaze kuba mariage ni kuvuga hariho abaserukira leta babijejwe. Rero hariho n'ibitegerezwa bikurikizwa nk'akarorero, hari ico twita ama publication de ban, bakamanika inyuma imbere y'imisi 15 kugira umunsi w'ubugeni ugere, baramanika nk'akarorero, baramanika amazina y'ababirana nk'akarorero. Rero ivyonye iyo bitabayeho canke ibitegekanije kugira ubwo bugeni bwitwe ko bubayeho hakurikije amategeko, ni kuvuga ubwonye ntidushobora kuvuga ko haba habayeho ubugeni vy'ukuri bw'amategeko bwemejwe n'amategeko. Rero aho muri uwo mwanya ntidushobora kuvuga ngo habayeho kwahukana, deja hahukana abari basanzwe babana biciye mu mategeko. Rero ata amategeko yabahuje nk'umugabo n'umugore, muri make bobo nta mategeko ahari aba akibagenga, uretse gusa yuko ahubwo baba baciye inyuma y'icyo amategeko avuga. Musanzu ntitwoyita ubugeni, ubwo si ubugeni bwitwa ikindi kintu, mugabo ubugeni buba bufise amategeko abugenga ukungene bitegeza kugenda gushika umugabo n'umugore bashitse mu rugo bakabana. Ndetse tukiri no ngaho mbere n'amategeko arategekanya uruhara rw'umugabo mu rugo n'uruhara rw'umufasha wiwe mu rugo. Rero muca mwumva ico gihe yuko ivyo bibaho mu gihe habaye ubugeni bwemejwe n'amategeko. Ni kuvuga yuko abo bubakanye bidaciye mu mategeko, umwe agize ikibazo atana hamwe yo kwitwara mu butungane. Kwitwara ibibazo biratandukanye. Kwitwara ntibikubuza ko witwara imbere y'ubutungane ngo kubera wagira ni ikibazo n'uwo musanzwe mubana mu nzu, mugabo ntiwitwara nk'umufasha. Muri uwo mwanya witwa uwundi muntu, mugabo ntushobora kugenda witwara ngo umugabo wanje ngo twasinyana imbere y'amategeko, ivyonye ntibishoboka. Ego, tubwire rero kugira ngo umugabo n'umugore bubakanye biciye mu mategeko batandukane bahane divorce, imvo nizihe? Nk'uko natanguye ndabivuga, ukwahukana ku buryo bubiri. Hariho ukwahukana gushingiye ku mvu, ariko divorce pour cause déterminée. Hakabaho n'ukwahukana
ababiranye babiri uko ari babiri babivuganye bakavyumvikana bakumva koko yuko botandukana ko bakumva ko batandukanye arivyo vyobaha amahoro. Rero nkuko mumbajije nivyo amategeko arategekanya imvo zituma umwe mu babiranye ashobora kwitura ubutungane kugira babahukanishe. Izo nazo hariho kurenga ibigo, hariho kurenga ibigo, hariho kugorana ku rwego rwo hejuru cyangwa guturubika uwo mubakanye. Hariho kandi ni bine, hariho kandi no gutuka cyangwa gufata nabi, gutuka ibintu bitajyanye gutyoza ndetse n'ibindi, icyo injure grave, les injures graves. Ivyo byose ni imvo zishobora gutuma umwe mu babiranye ashobora kwitura ubutungane ko bubahukanisha. Hama ikindi nyamukuru ni mu gihe urubanza rushobora rumwambura agateka, rumwaka mu ntunge, si kumwambura agateka, rumwaka agateka. Ivyo byose umugore ashobora kuvyerekana ukungene bishobora gutuma biba imvo yo kwahuka. Iyo uvuze ngo urubanza rumwambura agateka, dusigurire ruba rumeze gute? Bon, ahanya mu isanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi turafise ukungene, turafise imico n'imigenzi tugenga, turafise ibikorwa umuntu adashoboye gukora. Ubona yuko nk'akarorero nko kudakurikiza imico n'imigenzo ya Kirundi, nk'umuntu yakurikiranye kubera yabiranye n'igitungwa. Umva ino mu Burundi ico ku muntu agikora biranahanwa mbere. Rero ico kirashobora no gutuma umwe mu babiranye ashobora gusaba divorce cyangwa ukwahukana. Kuri Facebook yawe waravuze yuko nivyo nyine urangije kuvuga yuko ngo ukurenga ibigo birashobora gutuma umwe muri bo avuga ati reka dusabe divorce. Ubwo koko imbere yuko birukira gusaba divorce cyangwa birukira abajejwe amategeko, nta mpanuro zihaba kugira ngo ufate ingingo ariko ubanze kwiyumva cyangwa babanje guhanurwa? Impanuro ziranakenewe gose, impanuro zirakenewe cyane kubera ko ukwahukana burya siyo nyishu yihuta kugira ngo wumve ko amahoro ukeneye uyaronkejwe. Impanuro zirakenewe, wanashima n'imbere yuko umwe usaba kwahukana abikora. Sentare yonyene ubwabo iratangurira ikabumviriza awikro mu mwiherero, hama ikabaha impanuro, umucamanza akabumviriza akabaha impanuro. Wanashima turetse n'ico wonye barabatuma kwanza imbere yuko basaba kwahukana, barabatuma icegeranyo c'inama y'umuryango. Ni kuvuga ico rero cegeranyo kihabaye, murazi yuko mu muryango mu bisanzwe iyo umuryango w'umushingantahe n'umuryango w'umupfasoni yo bicanye, donc nibo baba babazi, nibo ababiranye baba bakuriye muri uwo muryango. Rero baramenya ati aba bantu bagwaye uku canke bameze uku, tubahanura twumvise ingwane zabo bivanye no kungene tubazi, tubahanura uku nuku nuku. Bisigura iki? Impanuro zozo kugira bigere ngaho hose ku rugezo ko kwahukana nuko haba habaye impanuro, kandi nibaza ko atakugucika intege. Impanuro ziba zikenewe gose, zikenewe gose. Ukire ngaho Fabrice, nk'ubu umwe mu bubakanye yarenze ibigo, ugasanga aragiye kwitwara imbere y'amategeko ariko nta bimenyetso afise bifadika afise. Mbega muri ico gihe nk'abajijwe amategeko bashobora gufata iyihe ngingo? Mu gihe ngaha tubona yuko mu ngingo y'158 yo mu gitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango aca atanga uburenganzira yuko mwahukana. Muri ico gihe bigenda gute? Murakoze cyane, ico ni ikibazo ciza cyane.
iyo hari uwarenze ibigo no kugira witware ntushobora kugenda uko nyine ngo umugabo wanje canke ngo umupfasoni yanje yarenze ibigo ni ukuba ufise ivyemezo bibigaragaza vy'ukuri ariko ntushobora kugenda imbere y'umucamanza ngo umugabo yanje canke umupfasoni yanje yarenze ibigo n'umucamanza abanza kumenya abanza kumuha ivyemezo bifadika biboneka kugira ashobore kukumviriza yego ni kuvuga uwitwara wese ategereza kuba afise ivyemezo namwe muca muvyumva yego iyo umuvuze yuko ngo mu yindi mvo ituma hashobora kuba divorce ngo ibitutsi byo gucyoza umuntu mbega ibyo bitutsi bimeze gute kuko turakunze kubona mu ngo abo bakanye bagwana batukana ni bijya bitutsi tubona canke aho bari ibindi mbere amategeko ashira imbere ngaho onye si omba bavuze ibitutsi byo gutyoza mushana ibitutsi birugoko byinshi ariko sinobivugira ngaha muri mumbonesha kure ariko umucamanza wewe ubutwariye ivyo ubo witwaye imbere y'umucamanza uraheza ukabivuga ukavyerekana hanyuma antuka kugira ushika imbere y'umucamanza nuko hariho nk'ibintu udashaka kugenda uvuga ngo umuntu yantutse kubera imbere aho uba hari ikibano hari iki donc ni kuvuga n'ivyo bitutsi uvuga ugenda uvuga ngo byo gutyoza guturubika ivyo vyose birafise ukungene ubishikiriza imbere y'umucamanza rero umucamanza wenyene no aheza akicara akavuga akaraba ko ivyo uvuga ko bikwiriye koko kugira ubwo rubanza rushobore kubandanya ruburana yego rero kumvuza ibitutsi sinovuga ngo ni ibitutsi byo gucoza ngo ni ibi n'ibi ariko umucamanza wenyene aragira nyene wenyene niwe aba afise ubwo bubasha bwo kuvuga ati ibi birakwiye kugira kana kayahukane kuri ico gikorwa nyene waruvuze kumbure rero iyo umucamanza canke umunyamategeko aronse ibimenyetso byerekana yuko divorce itegerezwa kubaho canke uko kwahukana gutegerezwa kubaho abubakanye iyo bahawe impanuro ariko bigasa nkaho byananiranye atana kimwe zavuyemwo sentare ifatiye ihe ngingo rero mbere ya byose nuko ikintu twomenya kugira sentare ifata ingingo irabanza ikabaha igatanga umwanya ukwiye kubabiranye nk'ikiringo kingana gute ni ukuvuga nk'uko natanguye mvuga sentare ndiko mvuga kwanza kuri divorce pour cause déterminée canke kwahukana gufatiye ku mvo muri ico gihe sentare umucamanza arabanza agahamagara mu mwiherero nk'uko nabivuze ababiranye akabumviriza hama wewe amaze kubumviriza ikintu kuko sentare yoyo donc mu rugo rubanza karanga mutima ka sentare si kubahukanisha igerageza ibishoboka byose kugira isubize hamwe abo usiko asaba kwahukana n'undi go ku ruhande n'undi bashobora kuba ari umugabo cyangwa umugore rero muri uwo mwanya sentare iraheze kabumviriza mu mwiherero hama ibonye bidakunze sentare ikibandanya rero ibandanya urubanza bakumsa urubanza rugatera imbere bagatangwa kuburana bahinyuzanya aho hose sentare biri kwirabumviriza ari bimenyetso ari ivyemezo ikabibatuma ivyo vyose kuko sentare itegeza gukorera ku kantu kamwe kugira yemeze neza yuko ukwahukana igiye gushinga canke ukwahukana kw'abo bantu bariko barasaba ko gufise ishingiro nk'uko navuze rero sentare ibifise akarangamutima ko kubahuza ikintu ca mbere nico nobwa yihutira rero muri uwo mwanya iyo sentare ibonye ko bitagikunda sentare ihagarara cyane mu gufata ingingo ihagarara kwanza ku neza y'urugo
hama iyo ababiranye baba bafise ibibondo bitaragira mu rugero naco ni ikintu ihagarara ko cyane igahagarara ku kunge aho umwe aba n'undi azoba igahagarara ku mitungo basangiye. Ibyo byose ni ibintu sentare ibanza kwiga ko kugira imbere y'uko ifata ingingo. Si ico gusa n'imbere y'uko ifata ingingo sentare hariho umwanya yiha igahagarika guca urubanza igatanga umwanya wo kwirimbura ico no twita sursis de 3 mois. Ico kiringo rero ni kuvuga ntikirenza amezi 3. Ca mwumva rero yuko sentare kugira ifata ingingo nayo birayisaba inguvu, irabanza ikabumviriza neza ikinjira mu idonido gushika ico kiringo c'amezi 3 kibeho, hanyuma gutyo igaheza igafata ingingo. Watangiye uvuga yuko hariho kwahukana gufatiye kumva, ni kuvuga yuko hari n'abandi bahukana atamvuze hari atabituma oya kwahukana kuba gufise imvo kuba gufise imvo naho tuvuga ngo hari kwahukana gufatiye kukumvika cyangwa guhagaze mu mwumvikano w'ababiranye. Ni kuvuga haba hari imvo, ni kuvuga ico ni mu gihe ababiranye bavyumvikanye mugabo ni mu gihe haba hariho nka condition, ni mu gihe baba babona yuko umubano wabo utagishobotse nk'akarore bakavuga ati sha jewe rero ukuntu je ndabibona je ntibigikunze ko tubana, ugaca usanga uwundi umwe ugaca usanga nawe abibona uko nyene. Muri uwo mwanya baraja hamwe bakavyumvikana bagaca muri sentare naho nyene bagasaba kwahukana. Mugabo urumva kwahukana kwa gufise ico kwavuyeko imvo yo y'ibitegetse muri abo bantu sentare irarinda gukora impanuro, kugira impanuro, gutanga impanuro, gukora iperereza canke ishika yemeza. Bon cyane gose kuko natamwe mvuga ati akaranga mutima muri izo manza zo kwahukana ka sentare ni gusubiza hamwe kw'ababiranye, ntihutira gutandukanya abasanzwe barashinze urugo. Ariko mu gihe bavyumvikanye naho nyene hariho amategeko arafise ukuntu abitegekanye. Nk'akararo ntishobora guca ishoka ifata ngo ibatandukanye. Haba hariho iriga ku kibazo c'abana, cane iriga ku kibazo c'abana, iriga ku kibazo c'umutungo ingene imitungo basangiye, iriga ku kibazo umwe ababiranye barerekana aho umwe agiye uwundi naho agiye. Ni ibintu vyinshi sentare yigako, nubwo baba babivuganye sentare iraheza ikavyiga, wanashima ikanabaha n'impanuro ibumvise ukuntu bonyene kuko barabishikiriza sentare nayo ibonye bikwiye abarisaba, ibonye bitabereye iraheza ikabaha impanuro ikababwira ati ibi bikora uko bigenza uko. Batavyemeye naho nyene sentare irabaha ikiringo cyo kugenda bakicara bakabitunganya bonyene, hama ico kiringo naco kiri hagati y'amezi 2 na 6. Murumva rero yuko ni wa mutima wa sentare nyene kuguma ihuza abantu yuko nubwo abantu batandukana neza. Ego twibutse gato Fabrice, we wize iby'amategeko, mbega iyo umugabo n'umugore batandukanye sentare ikavyemeza ariko ugasanga ubutunzi bwinshi n'ubw'umugabo, muri ico gihe mu bijanye n'imitungo babije gute, babigaburamo gute? Ico kibazo ngenda cishure muri buno buryo. Twebwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta tegeko cyangwa ibwirizwa rigenga umutungo w'umuryango turaronka, ariko iyo uvuze ngo umutungo w'umuryango uva ku muntu umwe mu babiranye biravana n'ubugeni n'amasezerano agize ubugeni bwa kuko le contrat de mariage ibifise ingingo zigize. Rero muri rusange twe mu Burundi bwacu dukunda gukoresha ababiranye bakunda umutungo wabo ukunda kuburi hamwe akenshi
nico twokwita la communauté universelle des biens. Rero muri ico gihe umutungo ntusubira kwitirirwa umuntu umwe, ahubwo umutungo ucuba wababiranye bose barawusangira. Yego. Kumbure rero twegereza ku musozo w'ikiganiro. Uyu munsi abubakana ni benshi, amamariage tubona ni menshi, ariko ni gake dutangarizwa abagize divorce. Biva kuki? Ariko kandi na divorce ni nyinshi, ariko ni gake tubitangarizwa. Basha none wobitangaza gute? nabivuze divorce ica imbere imbere ya sentare. Rero divorce hitura abantu babiri, umugabo n'umugore, kandi ikorwa n'umuntu w'umugabo, ikorwa n'umugabo n'umugore murantunga canke ababiranye. Rero muri ico gihe iyo sentare iciye urubanza barabimenyeshwa, abo vyega bakamenyeshwa yuko sentare ibahukanishije. Hanyuma inyuma yaho biraheza bikandikwa mu bitabo ama bulletin officiel du Burundi, imbere y'izina y'umugabo bafise ukungene bitunganije. Ni muri ubwo buryo bikorwa, ariko kuvuga ngo twobimenyeshwa ku buryo abandi bantu bose babimenya, nibaza kwiconye siko gikorwa. Ego, hariho abandi bantu usanga bari babana ariko bakahukana bitaraja mu mategeko, ugasanga ntibakibana kabisa, ariko bakaba bataraja imbere y'amategeko. Muri ico gihe bigenda gute? Uko si kwahukana n'ukuri, uko si kwahukana, kuko navuze vyinshi ukungena amategeko agenda arabitegekanya. Uko si kwahukana, ni navyo abantu benshi burya bakunda kwihendako. Burya kwahukana ni sentare yonyene ibifitiye ububasha. Muvyumvikana mutavyumvikana bivuye kumvukanaka, sentare yonyene niyo ibahukanisha. Rero ni kuvuga abantu amatati n'ivyo arabaho, umwe akaja ukwiwiwe undi akaja ukwiwe, mugabo mu gihe bitaraca muri sentare ni kubu imbere y'amategeko mugoma muri umugabo n'umugore. Nico kimwe nico kimwe. Hari akantu nkunze kubwira abantu, bisaze le mariage, ubugeni ni umugabo n'umugore baba bashize ubuzima hamwe. Nta mugabo ubuzima bashize hamwe bukabaha kuba umwe. Mwara mubibonana hajya barabavuga ati ndemeye ko tuzobana mu mahugurwa no mu marushwa zijya ndahiro bagira imbere y'ujejwe y'abanyamategeko, y'userukira leta, n'imbere yo mwishengero wanashima kubemera. Ni kuvuga baba babaye umwe. Rero nico kimwe mariage canke ubugeni ni ubuzima amategeko ngerageje gusigura neza avuga ngo le mariage crée entre les époux une communauté de vie impliquant le devoir de cohabitation. Ni kuvuga ubugeni bubaha kugira ubuzima bumwe kandi ukabaha gusangira n'ubusaswa. Nico bisigura. Nibo bajya rero baba bagiye umwe kwiwundi kwiwe bataraje imbere ya sentare, bakira umugabo n'umugore. Kiretse baciye imbere ya sentare niho bitwa abahukanye gusa. Ikindi kibazo Fabrice, hariho abantu bubakana ariko ugasanga ni umugabo cyangwa n'umugore agiye mu kindi gihugu, arashimye umuntu akamubesha yuko akiri umusore cyangwa akiri inkumi, bakagira ubugeni bakaja imbere y'amategeko. Mbega muri ico gihe iyo umwe amenye yuko umugabo we yamuciyemo kandi akagira mariage iciye mu mategeko, iyo bitwaye canke iyo yitwaye, ubwo rubanza muruca gute? Okay. Je ndavuga cyane amategeko y'u Burundi kuko niyo nakurikiranye. Ni kuvuga umwe yaba umugabo cyangwa umugore akaja hanze bivana n'igihugu arimwo. Nk'akarorero
umugabo agiye cyangwa umugore agiye mu bihugu nk'izi pays islamique by'abarabu kugira ibihugu by'abarabu ushobora kugira umugore umwe abagore babiri ivyo ni ibintu bisanzwe ariko ino mu Burundi urazi ko gutunga abagore babiri ntivyemewe n'amategeko umugore wa mbere niwe afatwa ko ari umugore usezerana n'amategeko ego rero muri ico gihe novuga yuko bivana n'amategeko agenga ico gihugu ariko umugabo agarutse ino kuko kwa gutandukana kutabayeho kwa kutabayeho mu mategeko ino mu butaka bw'u Burundi nahaja hose umugabo cyangwa umugore aguma yitwa uwabi donc aguma yitwa nambara umugabo aguma yitwa umugabo w'umugore kanaka nambara umugabo aguma yitwa umugore w'umugabo kanaka yego donc ico sino nase kukivuga ko byinshi kubera ko bivana n'amategeko y'igihugu uwo muntu abatumbereye neza cyane rero turangiza wowe Fabrice wize by'amategeko uratwiganira byinshi bijanye no kwahukana kuri wewe rero mu gihe umugore abona yuko cyangwa umugabo abona hariho ibimenyamenya byotuma yahukana kubgawe uko kwahukana uragushigikiye bon jewe kubganje ubivuze neza kubganje reka mpere kwanza kuko nsanzwe ndumukiriso kwahukana jewe si nivyo nta muntu arengeye amategeko ariko kwahukana jewe siko noshira imbere kandi jewe nta bubasha mfise bwo kugwanya amategeko cyangwa kuyavuguruza ariko nk'inama je nogira abasanzwe bari bafise iyo migambi nuko kwahukana si wo muti ahubwo nko kubemeye byo birumvikana mu ndahiro bagira imbere ya padiri cyangwa imbere ya pasiteri bavuga ati ndemeye urupfu niko ruzodutandukanye rero igihe cyose jewe aho impanuro notanga ni igihe cyose ni kuganira kuko kuganira nivyo niho inyishu ziva rero tukiri no ngaho hariho uwoca avuga ati reka jewe naragerageje naraganiriye biranka bica nibuka hariho umuntu umwe yagize commentaire kuri iyo publication nyene mwariko muravuga avuga ati igikuru ni kuganira ni kubigira umutwaro kubera ko bigereranije nk'ijisho jisho urigwaye yo rikubabaza yo riguteye imisonga umuti si kuco urikuramo rero ako kantu kanyigishije ahubwo navuze ati nubwo bimeze uko igikuru ni kuganira mu kumvikana ukumva ko hari guheberanira ukumva yuko bigira umutwaro no gusenga cyane cyane kuko urugo nk'umukristo urugo kubera amategeko bavuga la loi est dure mais c'est la loi itegeko riragoye mugabo riguma ari itegeko iyo rero rishizwe mu ngiro nta muntu aheza ngo arivuguruze ariko kubwanje vraiment nk'umukristo numva ati cyo umuntu yoshira imbere by'ukuri kuko biraheza birafise n'ingaruka wanashima haba kubana biragira ingaruka yaba kuri mwebwe nyene mu mwahukanye biragira ingaruka ku mutungo mu mwararondereye hamwe imyaka myinshi urasanzara donc ibintu byinshi rero kubganje numva uko ukora sico noshira imbere ahubwo noshira imbere kumvikana no guheberana guseda byose bizotuma mugira urugo rugumaho abarundi bati ikiyago gisubumba ikivi. Fabrice turagushimiye cyane ariko wo kwibutsa abadukurikira uko boza barakurikirana ivyo wandika bijanye na societe canke ikibano muri iki gihe aho bo gusanga murakoze cyane jewe mfise page ya Facebook yitwa Nini Fabrice ni kabiri Nini Fabrice muraja ko mukagira suivi canke follow mukaza murabona amategeko kuko n'urubuga rwagenewe kwigisha amategeko impamvu ibina nabikoze nararavye abantu benshi baragwa mu bibazo kubera kutamenya amategeko hari amategeko abagenga abantu mugabo ugasanga kubera ko kutayamenya
kwa kuntu tutaratera imbere kugira abantu babe ku rugezo rumwe mu vy'amategeko ugasanga bari kubagwa mu bibazo batoguyemo rero ndavyumvira ati none vyogenda gute ni ariko guca nshiraho urwo rubuga ndabwo turi urubuga ruza rucamwo amategeko abantu baje barasoma ivy'amategeko avuga yaba amategeko agenga ubuzima bw'abantu yaba amategeko agenga ivy'akazi yaba amategeko agenga abadandaza yaba amategeko agenga ibintu vyose bidukikwe vyose turabicishaho ni kugira umuntu wese aciye ko aza arasoma buke buke kumbure ejo azobona umutego kubera yabonye amategeko icavuga bivaye n'umutego yagiragwemo aba ararokotse gutyo rero ni muri yo ntumbero ni page Facebook ni Fabrice niho muzobisangako reka rero tugushimire cyane Fabrice Nizigiyimana kuba mwaduhaye akanya mukatwiganira byinshi bihanze abanyagihugu benshi aha mu Burundi no hakurya ikibazo kijanye no kwahukana twizera yuko n'ikindi gihe twabatumako muzoshobora kwitaba kamo kacu kugira ngo mudusangize byinshi mu bumenyi mufise. Nukuri murakoze namwe ukora mwashoboye kunyumvira ko murantumako nukuri igihe cyose muzorumako nzobanguka. Nuko rero bakunzi ba PITV kuri YouTube mwibuke gusangiza kino kiganiro n'abandi turabashimiye kuba mwashoboye kubana natwe kugira ngo abantu benshi bamenye ibiriko biraba mu kibano cacu mwari kumwe na Moses Angelo naho butaha.